je nakora rap iri profile na Gael agakora rap iri profile. Rero igihe twahura twaravuze ati il faut que tugira natwe impinduka ahantu tubaye tukagerageza guhindura tuvuga ati society tuvuga ati kadukore rero gospel rap irimo gospel kubera ko benshi bari basanzwe babikora tutitaye ku bantu twahora twinspira ko hari abo twinspira ko ba gospel cha turajamwe na Gael turavuga ati reka duhindure rero kugira ngo ubutumwa bwiza tubutange biciye muri rap yacu. Dego ni ikintu kitoroshe cyane kubera ko abajene benshi nibaratahura rap ya gospel ingene ikogwa uko benshi baba basanzwe bamenyereye za profile cyane zimeze ukuntu ziri motive ukuntu tuvuga ati reka duhindure mu butumwa bwiza twotanga tubutange turiko turavuga Imana biciye muri rap kubera ko vyokorohera cyane kugira evangelisation kubwira umuntu ku munwa ijambo ry'Imana ukamusomera ariko muri rap yoyo vyokorohera cyane kuko biramotiva abantu benshi byokora cyane kubwira umuntu ubutumwa bwiza utarinze kumuhamagara ngo ingonda kubwira ijambo ry'Imana kuganirize ariko ukoresheje rap urashobora gucishamo verset biblique ukamubwira umuntu agatahura ijambo ry'Imana nubwo benshi batarabitahura ariko mugabo nibwo butumwa bwiza nyene busanzwe buhari niyo numbero twafashe turavuga ati reka tuje hamwe dukore uno mugwi kugira ngo dushobore kubwira abantu benshi ubutumwa bwiza tubushikane henshi hashoboka. Ukwemera niko kwatugiza bidegembya mu bunina haza bw'Imana Data yatugiza abami n'abatumwa mu bwami bwiwe ibyo tubishobozwa na kwa kwemera kwacu ukwemera na kwa kwemera kwacu ukwemera na kwa kwemera kwacu iyo mana ni jampere urukundo rwane rw'akaroruhore emera Imana imwe gusa datamushobora byose kuri nawe musawe burabaruta bose wandemye mu ishusho ryawe nkondesha izina ryawe dagwe no kugereranya nande yutaza kudema jewe nari kububani kuvubunda kwemera ndakwizera oya sinogokana ngize umwana muri bwawe ndumuragano erega iyo mana ni nzima naco yigera inyuma ku munsi yaminyongera ubuzima cyo gituma nemera iboneka n'ibitaboneka ibiriko n'ibitariko bigatuma nuga hejuru ntasubira hasi kuko nakunze n'uwo mwijuru atari uwo mwisi. Imana nawe uraryemera ego ndaryemera mbe nawe uraryemera ego ndayemera Imana ni nzima Imana itanga ubuzima Imana ni nzima Imana itanga ubuzima yasanze usangije ku mbuga y'ivyaha sanga nari nsanze usugereje impande zose suri ni yasiba kusurira na mutima gwanje wari usanze usugereje impande zose impore tarimye moro zizana umwami gw'amahoro ahorahoza ubuhora rira nari ntesetse nari mpangayitse shakashakisha umunezero umuntu ucuramuritse nari kubugwande nari kuja kwande iyo ataba Yesu aza akangumira iruhande nari kwangara nari kuzimira maze aradafata ukuboko anyereka inzira. Yes. Hello bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizere ko mumeze neza aho bari mu Burundi cyangwa mu bihugu byo hanze kuri micro kumwe na Benishu kuri kamera ni Alfresh ubwami bwa Roy TV dufise abashitsi badasanzwe abahungu babiri n'umukobwa umwe turaza kuganira nabo ariko bavaye ko tuganira ngo madabasabe babidondore babwira amazina yabo nyumuze kumenya ati bari kwavugana nabande mpere kuri hafi yanje ndakwakiriye cyane murakoze nitwa Ndikumana Gael abansanze n'umuririmbyi muri team B.O.G team the best of God. Yes, twaba twatewe iteka no kuba mu bwami bwa Roy TV. Yes. Ndikumana Gael nawe ku mazina yanjye nitwa Kayitana Clarisse nkaba ndi umuririmbyi wa B.O.G team. Nawe nanje ku mazina yanjye nitwa SG Brice Burundi hano ariko ku mazina y'abavyeyi nitwa Uwimana Brice ndumwe muri B.O.G team. Uwimana Chris nawe Kayitana Clarisse Uwimana Brice Kayitana Clarisse unawo Gael Ndikumana Gael mu buzima busanzwe ukora iki? Ubuzima busanzwe ndi umunyeshure nkaba ntarahize ishuri mugabo ndi mu kuyirangiza. Yes. Yego.
ubuzima busanzwe usanzwe uri umunyeshure wiga hehe wiga mu mwaka wa kangahe? Okay, pour le moment niga terminal nkaba nigira kuri école technique et excellente nkaba ndangiza uno mwaka nkaba niga télécommunication générale. Yes. Nawe Clarisse wiga mu mwaka wa kangahe wiga hehe? je niga muri premiere niga kuri Mungara. Nawe? Nanje niga seconde niga Mutanga lycée municipal Mutanga nkaba niga igisata ca economy. Murumvise rero ko twagendewe n'abanyeshuri bamwe bari muri terminale hafi bose baraheze uno mwaka ariko bose mwumvise ko bahurikiye mu mugwi wa gospel basanzwe ari abaririmbyi turaza kuganira nabo baraza kutubwira ibijanye na gospel muri iki gihe tuko turabona urwaruka rwinshi ko rurijukira kuririmbira Imana ko rurazana imihamagaro idasanzwe bamwe bariko baragenda gukorera Imana baririmba abandi nabo bariko baragenda mu miziki hari inzira zibiri turi kumwe n'urwaruka ruraza kutubwira impamvu rwahisemo kugenda kuririmba gospel mu gihe tubona urwaruka nkabo bangana tutigiye kure dufatiye ko mubo bigana nibaza ntibesh cyane abana bari mu mwaka wa nyuma usanga hari ibintu bagira vy'amakermes ugasanga n'umunsi wa nyuma wo gusezerana abana bose barakunda imiziki bari mu muziki siko ndatahura ingene nabo biyonovuga kwiyonjorora kwikuramwo bakagenda muri gospel mbega umuhamagaro wabajemo gute turaza kuganira nabo badusigurira impamvu yatumye bahaguruka bakifatanya n'abari batatu bakitandukanya n'abandi bagahitamo gospel mbega Gaël mpereye kuri wewe byagenze gute wimve umuhamagaro wo kuririmba gospel mu gihe tubona abana benshi no munsi bakunze imiziki barasohoka mu bitaramo bitandukanye habaye igiteramo ahantu hakubita kuzura ariko habaye ama gospel tubona abantu benshi bagenda mwebwe mwavyumvisemo gute mwahisemo iyo nzira kubera iki? Yes, murakoze cyane kumbaza ico kibazo kubganje kumva noronko umuhamagaro icambere na mbere nakuriye mu muryango w'abavyeyi basenga cyane gose sinashoboye kuronka umwanya wo kuja mu byisi cyane gose mu nyuma niho nagiye kuronka inshuti aho nari nsanzwe nigira akaba yarafise nawe ne carrière yo kurimba rap mu nyuma tuko turavugana niho numvise nawe ne ashoboye kumva neza yuko ashoboye kuririmba rap kama nanje nari ndayikunda mu nyuma niho twace tuja hamwe turiyumvira eske kweki ingabirano yacu tutoyikoresha mu kugira mu kuvuga ubutumwa bwiza henshi hashoboka kugira ngo uwumvise ubuno butumwa yumve yuko yo kwakira ikintu kivuye muri message kuko message ntica mu ba prophet bawe kwavuga ubutumwa gusa ica mu rya wese yahawe taranto yo kuvuga ubutumwa rero tuvuga ati reka dutangure kino kintu maze tutangure kuvuga ubutumwa henshi hashoboka kugira ngo uzo kumva rap kuko benshi abajene bakunda rap barakunda zabariwe benshi baririmba mavuga ati nibumva message bice muri rap hari uzo kumva neza yuko anyuzwe ni message dusanze muri rap kubera n'umudiho ukunzwe cyane gose none cyo tuvuga ati reka dufate ino ngabirano yacu tuyitange mu kwamamaza inkuru nziza kuko bavuga ati ngo umurima ni munini bw'abakozi ni bake niyo mpamvu rero natwe twitanze kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza biciye mu mpano Imana yaduhaye nico catumye dufata uwo mwanzuro kuririmba nka B.O.G team. Yes. Ku ruhande rwa Gaël aravuze yuko yahisemwo uwo mwuga wo kuja kuririmba kugira ngo ashobore kubwira ubutumwa abantu benshi ubona yarabiravye aravuga ati ko ndi umusore namwajya nkiri muto nkiri mu mashuri hamwe no fata Bibiliya nkagenda nze ndasigura umujani wari wese aturumva Bibiliya ivuga uko hari gihe atomwumviriza ariko niyabicisha muri rap ngo araza kumwumviriza abajene benshi bakunda rap ni nayo mpamvu yatumye yiyumvira gufonda uwo mugwi akimvira yuko zaratanga message akabwira ubutumwa urundi rwaruka nkawe ruciye muri rap aho ni kuri Gaël ntituzi Clarisse nawe ingene bimeze reka nawe tubwire Clarisse nawe byagenze gute mu gihe tuko turabona abakobwa benshi beza nkawe urungano nkawe kwanza nawe urabibona mu mwigana barakunda imiziki benshi barabana bakunda video hari byinshi bitandukanye barakunda umuziki mu majambo make wowe Clarisse byakugendeye gute bwa ngo umva umwanzu uvuga ati okay nditandukanije nabo ndagiye kuririmba gospel ndagiye gufatanya na Gaël hamwe na Chris dukore tutange message duhe message abandi bantu tubabwira ubutumwa byagenze gute nawe Gaël atubwiye ico yarashaka gushikako bega nawe uvuga ngo uje muri uwo mugwi warushaka gushika kuki? Bon je kugira ngende muri uyo mugwi nari nsanzwe senga habaca bagira evenement kuri eglise cyambona bagiye nk'aba rapper beko bararirimba nari nsanzwe nkunda umuririmbyi yitwa Gaël niwe nakunda kwinspira ko kenshi
bica bituma nkunda umudiho wa rap cyane cyane umva nari nsanzwe nkunda kuvuga ubutumwa cyane umva umenga gukwegera umuntu vyontera amasoni ariko iyo ndabivuze mu ndirimbo nta n'insoni nimwe nigera ngira bica bituma numva umenga ndanyotewe cyane kubwira umuntu ijambo ntarinze kumubwira ku muntu ariko ndashobora kubicisha mu ndirimbo gashobora guhinduka ivyo vyatumye ngenda mu mudiho wa rap numva umenga twokora nka B.O.G tukabamwo hagati yabo. Aho ni ku ruhande rwa Clarisse tugenda kwa Chris naho tubwira ingene bimeze umwe wese atubwira mu majambo make icatumye aba motive yumve ati ndahevye vyose ndagiye muri rap ndagiye kuvuga ubutumwa ndabishize muri rap nawe tubwire vyakuje mu gute. Okay, mu bisanzwe ino ngabire ni ngabire umuntu uvuga ati asanzwe aba yaravukanye apart yo kumva ko wovuga ubutumwa bwiza mu ijambo ry'Imana nuko haba hari ikintu kiba gisanzwe kiri muri wewe. Tuge novuga ko ubwa mbere tugitangurana na Gaere umugwi wacu twasi tutarabaha ngo tuje hamwe umwe wese yakora rap iri profile je nakora rap iri profile na Gaere agakora rap iri profile. Rero igihe twahura twaravuze ati il faut que tugira natwe impinduka ahantu tubaye tukagerageza guhindura tuvuga ati society tuvuga ati kadukore rero gospel rap irimo gospel kubera ko benshi bari basanzwe babikora tutitaye ku bantu twahora twinspira ko hari abo twinspira ko ba gospel turajamwe na Gaye turavuga ati reka duhindure rero kugira ngo ubutumwa bwiza tubutange biciye muri rap yacu. Dego ni ikintu kitoroshe cyane kubera ko abajene benshi nibaratahura rap ya gospel ingene ikogwa uko benshi baba basanzwe bamenyereye za profound cyane zimeze ukuntu ziri motive ukuntu tuvuga ati reka duhindure mu butumwa bwiza twotanga tubutange turiko turavuga Imana biciye muri rap kubera ko vyokorohera cyane kugira evangelisation kubwira umuntu ku munwa ijambo ry'Imana ukamusomera ariko muri rap yoyo vyokorohera cyane kuko biramotiva abantu benshi vyokora cyane kubwira umuntu ubutumwa bwiza utarinze kumuhamagara ngo ingonda kubwira ijambo ry'Imana kuganirize ariko ukoresheje rap urashobora gucishamo verset biblique ukamubwira umuntu agatahura ijambo ry'Imana nubwo benshi batarabitahura ariko mugabo nibwo butumwa bwiza nyene busanzwe buhari niyo numbero twafashe turavuga ati reka tuje hamwe dukore uno mugwi kugira ngo dushobore kubwira abantu benshi ubutumwa bwiza tubushikane henshi hashoboka. Ave ko tubandanya abakunzi ba Roy TV bashaka kuba batazitse imbe B.O.G numugumeze gute bo bamaze gusohora indirimbo zimeze gute ho tuguma tumva ngo nabaririmbyi ba rap ngo barakoze ibicanke biriya hari benshi baba batabazi. Ave ko tubandanya ndabasabe muducishize ko indirimbo imwe mu ndirimbo zibiri musanzwe mufise maze gushira habona mwebwe nyene yo mwizera canke yashoboye gukunda abantu benshi. Ave ko tubandanya mwidusubiremo kugira ngo bamenye ati ni bande mbega bazora bavuga n'izihe mbega message yarimo ni yahe kubasanzwe batabazi tubasabe mutubirimbire gato. Yes. Ukwemera niko kwatugiza bidegembya mu bunina haza bw'Imana data yatugiza abami n'abatumwa mu bwami bwiwe ibyo tubishobozwa na kwa kwemera kwacu ukwemera na kwa kwemera kwacu ukwemera na kwa kwemera kwacu. Iyo mana ni jampere urukundo rwa karoruhore emera Imana mwe gusa datamushobora byose kuri nawe musagwe burabaruta bose wandemye mu ishusho ryawe nkondesha izina ryawe dagwe no kugereranya nande yutaza kudema jewe nari kububani kuvubunda kwemera ndakwizera oya sinogokana ngize umwana muri bwawe ndumuragano erega iyo mana ni nzima naco yigera inyima ku munsi yaminyongera ubuzima cyo gituma nemera iboneka nibitaboneka ibiriko nibitariko bigatuma nuga hejuru ntasubira hasi kuko nakunze n'uwo mwijuru atari uwo mwisi. Imana nawe uraryemera ego ndaryemera mbe nawe uraryemera ego ndayemera. Imana ni nzima Imana itanga ubuzima Imana ni nzima Imana itanga ubuzima. Yasanze sanze usangije ku mbuga y'ivya sanga nari nsanze usugereje impande zose Surini yasiba kusurira na mutima gwanje warusanze usugerejwe impande zose impore tarimye morozi zana umwami gw'amahoro ahorahoza ubuhorarira nari ntesetse nari mpangayitse shakashakisha umunezero umuntu ucuramuritse nari kubugwande nari kuja kwande iyo ataba Yesu aza kangumira iruhande nari kwangara nari kuzimira maze aradafata ukuboko anyereka inzira. Yes, ndabashimire cyane.
ava yuko tubandanye saba abakunzi ba Roy TV babashigikire bagende kuri YouTube channel yanyu bandike B.O.G barabe izo ndirimbo zanyu zibiri babasupportinge na bana novuga ariko babikora neza novuga ko izo rap vraiment nabageranya nka MTC vraiment murashoboye ndabatere n'intege ejo canke igihe ejo mufite indirimbo zibiri nibaza ko ari kuba mufatiriwe n'amashure ibintu byo kugira ama repetition gutegura indirimbo kuyandika ufata umwanya ukayikosora nyene ukayishira habona bisaba igihe kinini cyane namwabyo muri terminal muriko mwitegura ama examen muriko mwitegura kandi ama examen d'etat murabura umwanya muri très occupé ariko hamwe n'ivyo byose murakora indirimbo zibiri maze gushira habona sinke iyo nimwe muri zibiri bamaze gushira habona murabona ko ariko baza neza cyane na MTC yatanguye nkamwe novuga ko mutocika intege ejo canke igihe ejo mugiye gukora ibirenze ngaho ndabashigikire cyane ndabatere n'intege dusubiye inyuma gato kibazo kandi n'udacerekeza kuri Gael uno munsi uracara umunyeshure nuraheza amashure ariko uramaze kwiyumvira byo kuja kuri mbega wabitanguye ryari wahereye hehe muri eglise canke watanguye mwifatanya nabo bana mu magroupe public byagenze gute neza na neza nkuko urakoze kumbaza kuri ico kibazo icambere na mbere aho vyahereye je kubganje na imfise vision yo kumva neza yuko no muririmbyi mugabo nkuko mugenzi wanje yabivuze ni hari obje yo kuvuga ubutumwa bwiza totange turimbe zino ndirimbo ziyisi muga dukora mu Mumudiho wa rap niho rero twagiye turavugana nawe turavuga ati eske nitofata ino talento yacu twahawe kugira ngo tuyamamaze mu butumwa bwiza niho rero twace dutangura ndavyibuka hari muri 2020 hari muri 2020 tukibato cyane turi mu ma 7e gutyo je pense rero niho twaja hamwe turiyumvira icambere na mbere tuyumviriye ko eske tuzokora gute eske tuzokorera he kuko turi abanyeshuri hariyo n'abavyeyi batari kuba babitahura cyane ko twokorera Imana cyangwa badatahura ibintu vy'imiziki barabona yuko abavyeyi kenshi babonye utanguye ku buririmbo muziki ari gihe baca bavuga ati ngo umwana wacu aratakaye agiye mu bindi bintu by'ibintazi mugabo mu nyuma ndashimira n'abavyeyi banje barantahuye naye kibabwiye mu nyuma dutangura dukora repetition mu nzi wacu nyene amasaha atari yoroshe amasaha benshi baba baryamye mugabo baratwihanganira cyane gose tugakora repetition tugenda turagwira uko nyene mu nyuma uko twagiye turakora niko twagiye tuza turatangwa kuvuga ubutumwa maserire kuri eglise baratumenya no tutangura rero kuvuga bamwe baraza baradushigikira muri ivyo bikorwa niho rero impano yacitangura kuza irafatwa n'abantu benshi hama idufasha mu mugongo niho natwe tuce tuyumvamo by'ukuri igikorwa kiratanguye tuce turagira rero inguvu nyinshi tuza turiorganiza kuri tujya dukeya nk'abanyeshuri dufise naho twagira long time yo gucanga amahera yo kuja muri studio aziko ibintu bitoroshe twarayarondera mugabo tugashika muri studio tugashimira n'Imana yuko yabanye natwe naho itaniya yigeze dutererana ibyo twayisaba yarabiduha n'ubu kandi iracakora niyo mpamvu rero muri izo nzira zose twagiye mu bamwe tuko turi exercise tubona ati eski ibi bintu ni byacu canke si byacu mugabo kuba tumaze iyi myaka yose bisigura yuko igigugwa ari cy'Imana yaduhaye rero n'ubu niho mpamvu tugishikamye dushimira Imana yuko n'abavyeyi banadutaha kuko bataye kudutahura bari kumvo ya mbere yuko twayi guhagarika kuko kubaha abavyeyi nico kintu ca mbere kindi dusubiye inyuma gato uravuze yuko bitahereye ngaho mukiri bato mutatanguye murimba gospel ni ihangiro ryanyu tari gutanga ubutumwa tari kuvuga ubutumwa mushije muri rap uravuze yuko kera mwari mu ndirimbo z'isi mbega n'igiki catumye muhagarika kuri izo ndirimbo z'isi byagenze gute ico gihe hose mwari mukiri kumwe muri batatu gusa canke wari wenyene wari kumwe n'abandi hama abandi urabaheba urondera Chris bwa mukora indirimbo za rap byagenze gute aho kera kubganje je narikorana ubganje ni kwa kundi usanga kenshi turi kwishuri tugeze muri recreation tugaja muri pause tukaca tuja nk'ahantu nk'abarapere tukumvirizanya bavyita amabattle niho rero twaza turahana amabattle ubumva ati arafise impano rero bonye umugenzi wawe akora nk'ivyo ukora mwaca mu bagenzi mu nyuma ndibuka neza twaba mu quartier mu bwa twari tuzinanye mu nyuma turamenyana rero niho twaza tuja ma series bukebu tuja gusenga mugabo tukumva neza ivyo tuko turakora hanze nivyo dusenga ni matanye nivyo tuko turakorera Imana by'ukuri niho tuvuga ati rero mu nyuma ndo tumvise inyigisho nyinshi cyane gose mu nyuma turafata umwanzuro wo kuvuga ati deka duhebe kijya kintu atamumaro kizotumarira mugabo dufume dukorera Imana yoyo itabura uko ibigenza mu buzima bwacu kugira duhezagire niyo mpamvu rero toje dufata ino carrière ya sekira cyangwa novuga profile na turayiheba tuja muri gospel yes
ndagushimiye cyane Gael nawe Clarisse ku ruhande rw'iwawe watanguye ryari mbega watanguranye n'abo bahungu gusa canke ho bari abakobwa bagenzi bawe mwatanguranye igikorwa cyo gukorera Imana canke ndetse cyo gukora ibindi nyuma yo kuja ngaha ariko munyu murabahe ubona abahungu nibo bashoboye mbega wabashimye iki wabahisemwo ikigango gukorane n'abahungu mugihe tuzi hariho n'abakobwa bakora gospel wavyiyumviriye gute kwemera gukorana n'abo bahungu babiri Bonje kugira ndabikore bambereye ikiraro ca mbere kugira amenye neza hub Kera ko je nakuze nkunda hub cyane kera sinakunda kuja mu bakobwa kenshi wasanga nicaye mu bahungu bica bimbamwo kenshi rero tusanga na caractère mfise iyo ngiye mu bakobwa wasanga tutariko turahuza bica sanga tuko duhuza n'abahungu rero cyane umva bacambye ati bara create group naje cyane umva ati no kwifatanya nabo kuko nari nsanzwe ndabikunda kandi nari nsanzwe ndanabakunda ukuntu bameze nyene kwera barakunda kuvuga ubutumwa aho turi byaca bituma ndabakunda nyene cyane umenga no kwifatanya nabo ngiye nasanzeyo hari abandi bakobwa ariko ubu nabo nyene barafatiriwe ntibakiri ino nico catumye je nsigara ndumukobwa umwe tugushimire cyane nawe Chris ku ruhande rw'iwawe Gael twumvise iyo yavuye na Clarisse twumvise iyo yavuye ariko wowe ntuhadusigura neza na neza Gael tumvise ko ataciye mu bintu byoroshe hari akajambo yavuze ngo yakera ahora aririmba indirimbo z'isi kandi ntangaje ukuntu kubera ko hari ukuntu ucumenga yaramaze ivyisi urumva ivyisi hari ukuntu ucumenga ni ibintu nyene bitagira ikimazi ucumenga ni ibintu bigoye kubamwo we nawe vyagenze gute woba wabanje kuririmba izo ndirimbo z'isi canke ni wigeze ucaho hantu wateye ufite ayo mavuta wagumye uririmba wagumye ubona wo korera Imana gusa ntabwo wigeze uhera aho Gael yahereye we vyagenze gute murakoze cyane kumva ico kibazo ico kibazo Gael yavuze gisa nkaho nanje bisagusa jewe usivye ko rap ukuntu nayikora ni rap uvuga ati tumotivane twicare mwirigara duterame n'abagenzi kora ko nyene abagenzi usanga twe dufise nkaho muri quartier usanga benshi baba bafise nk'impano zitandukanye so tugasanga rero nk'umujwere cyangwa ukina basket cyangwa ugasanga rero nk'ukina amafilme ukina mutiya za comedy rero je ico gihe igihe nangura rap nanje natanguye kuri profile nyene izo novuga zo twita izisi ariko sinazikora ngo kubera ko ngo ndazikore kuvuga ati navuga ati reka profite basi nyene nicaye nko mwirigara tumotivane dutera inkuru ndabacishizemo du freestyle abantu baryoherwe ya rap nakora rero ya profane yari kugira ngo ndyohere abagenzi nyene ndabaryohere nyene bisanzwe ariko sinari bwatahure neza ko mfise impano ya rap umve rero ukuntu natanguye rap rero ya gospel byagenze gute ko narakunda kwiyinspira cyane ku barapere benshi narakunda kwiyinspira kuri ba Prince Mshindi aba bita ba B.O.G ego nibo barapere novuga ati natanguye kumenya cyane gose nkamenyereza ariko hariyo n'abandi barapere bakira nakunda kumviriza barimba profane rero mvuga ati rero ka il faut que mpindura nkavuga ati reka ntangure gukora gospel rero gospel byasa nkaho ko twe dusuri mu ma eglise nyene dusenga cyane novuga sinvuga ko dusenga cyane byatari ariko gusa ko twakunda kumva ko twakunda kuja mu bintu byinshi by'Imana mu ma fraternité ahantu henshi twatiramye ugasanga na ahantu nyene h'Imana havuga ijambo ry'Imana kenshi turavuga ati il faut que nahajya ahantu dushobora kuhazana benshi muri Kristo Yesu kubera ko bajya abantu twicarana nabo nyene ego nivyo barakeneye ko tubaryohera bakumva ingene tuko turabanezereza ariko biraryoshe yuko igihe cyose uri kuranezereza umugenzi wawe ushiramo n'ijambo ry'Imana rimumotiva kubera ko ijambo ry'Imana kenshi urasanga kiyo nk'umuntu afise nk'ibibazo kenshi za kwibuka Imana kubera ko afise ibibazo rero yari muri ivyo bibazo kenshi umubwira ijambo ry'Imana kugira ngo rishobore kumumotiva yumve ko nawe nyene atasizwe n'amajambere ari kumwe n'Imana rero je mu gukora iyo rap nabikoze nka profile naho nandika profile nyene bijya bisanzwe ariko mu nyuma twegeranye na Gael yabivuze vyinshi ko twahurira mu mabatere ku ishure twarigana kuri etablissement imwe tugahora mu mabatere tutanazinanye kandi twaranakuranye wumve ariko rero ikintu cyagiye kirabaho ni kubera ko twarahurira muri batere nyinshi tukabana no muri quartier tukatanguza turagiranira rero imigenderanire yo kumenyana igihe kimwe niho habayeho turicara turavuga ati none ko dusanzwe duhurira muri vyinshi tugahura kuri eglise tugahurira ku ishure mu mabatere harakwiye ko twokora umugwi kugira ngo dushobore kugira benshi tuzana muri Kristo Yesu turaja hamwe na Gael turicara turavuga ati reka dutanguze umugwi udahagaze kuri profane ariko uhagaze ku butumwa bwiza bwa Kristo turakorana rero iyo gospel kugeza n'ubu nyine turacari kumwe ya ndabashimire cyane novuga ko ari team canke umugwi B.O.G mu majambo yose isigura iki best of God iyo team yanyu igizwe n'abantu batatu gusa
team igizwe n'abantu batatu gusa pour mama turi seti ariyo abakobwa babiri n'abandi n'abandi bahungu rero bamwe bafatiriwe ku bwono munsi twashoboye kuzanana kubera benshi ariyo bari mu mastage n'abandi usanga bafise n'ubuzi kuko ariyo n'abandi bahejeje umwaka weze bace baronka ubuzi kandi ariyo n'undi muvukanyi wacu hagati muri twebwe ari hanze bagiye kumopera kubera afise ingwara y'umutima wugurutse mu maturiseti yes ndabashimire cyane ariko ava yuko turangiza ndafise ikibazo kimwe cyangwa ibibazo bibiri uri kuraraba timu y'abantu bashika kuri ndwi mu gihe nzi yuko kugira ngo ushire indirimbo habona bisaba amafaranga menshi ndetse bisaba n'umwanya iyo timu yanyu mwese akaba atanumwe afise akazi arimwo mwese mukaba mukira abanyeshuri mbega iyo timu yanyu B.O.G ifise manager canke bigenda gute mushira indirimbo zanyu habona gute mufise ubafasha mu mugongo canke nimwe bwinye yes urakoze cyane kutubaza ico kibazo kuko kiri mu ntambamye duhura nazo cyane gose kuko ubiravye bivuze neza ati twese turabanyeshuri n'uwahejeje ansakazi vuba rero biratugora cyane kumva neza yuko project turashobora kuba tuzifise mugabo bikanka cyane gose yuko dushobora gushika muri studio canke dushobora kugenda gutanga amahera muri studio kwera iki uburyo bari bwinshi cyane gose amahera bari menshi cyane gose mugabo kaca turaba ni tu lundi jusqu'à vendredi tuja ku ishuri na samedi tugasubirayo mugabo bica bitugora cyane aho uburyo tubukura rero ni hamwe tuba dukeneye support na management dufise nituwe nyene twikorako kandi rero kenshi durafata nk'indirimbo nk'imwe ariko tunashobora no kwikotiza nk'umwaka wose kubera turabanyeshuri bigorana kandi ubustudio zirazimvye cyane gose na video nimwe turakora iyo tumaze gukora ni na telefone gusa umva turakeneye n'abadushigikira cyane kugira ngo badufate mu mugongo uko igikorwa c'Imana turashobora kuba dufise vision mugabo vision tukahita bakwishira ko bivanye n'uburyo canke en finance bivanye n'ingene tuba tungana twego bwacu kuko ubiravye en general mu bantu mu matimu yose amaze kuba ari hano kenshi usanga bakuze twege turi hasi cyane gose turi nk'abasaba nk'abako baraduga rero nimwe mu ntambe miduhura nayo niyo mpamvu dusaba n'ubufasha ko dukurikirana gukora tubona yifuza kudufasha by'ukuri turakeneye ubufasha bwanyu turakeneye support zanyu turakeneye amasengesho yanyu kugira ngo by'ukuri message duhabwa kugira ngo dutange bitworohere cyane gose si ivyo gusa hige tunategura n'ama evenema mugabo ukora uburyo bwari nyinshi tukaca tuyihagarika yes ku ruhande rwanyu muvuga ati kugira ngo tubandanye neza dushimana yacu abona bisaba turonka manager bega hari uwo arabiba propose ko babera manager cyangwa no kwiramukira abanyeshuri kuba managinga bishobora kugorana bivanye n'umwanya kuko umuntu ashaka kubabera manager agakena ko mukorana mwenyana atamite ibintu muriko murakora byo bimeze gute ntaho murahura mu buzima bwanyu ko mumaze kugenda cyangwa abavyeyi banyu bagaba bafata hanshaje akavuga ati igikorwa mwatanguye ko tubashigikira kuko biravye indirimbo zibiri mumaze gushira habona mbega uburyo ho bwo bwavuye byo bimeze gute ku ndirimbo zibiri twashize habona uburyo aho bwo bwavuye ni twebwe nyene ubwacu twashize hamwe ubwo tugenda turaronka sometime gahe bakiya gitumbura cyo muri pause sometime gahe ahantu ugenda nka bisi umunsi umuka he bukagenda nk'amaguru kugira ngo cotisation y'umugwi ishobore kuduka kugira ngo dushike muri studio rero mugabo mu nyuma twaragenda turashika amaserire hari gihe twasaba ubufasha bishobotse n'abandi bavyeyi ndibuka umuvyeyi wanje arigeze kuduha amahera make yo gushika muri studio tubaho mu ubwo buzima mugabo nta management na numwe aratera intambwe kugira ngo atubaze ati eske bimeze gute eske mufisi intamba myiza eske no bafasha kuri uno buryo na ufete ntituraronka numwe atera intambwe ngo abitubwire cyangwa bitumenyeshe just twizere ko bizogenda neza igikorwa cyatanguye muri mwego twizere ko kizobandanya abakunzi ba Roy TV bariko baradukurikirana ndazi ko ari uza gukorwa ko kumva kabonye impano zanya akavuga ati vraiment bajya banankwiye kubafata mu mugongo nubwo vyoteba gato uwo muntu agateba kuboneka naho nyene ntimucike intege mubandaye mukora uko mwari mukora uko bavuga ngo n'Imana ifasha uwifashije ntimuca mwicara mu ryabe mu gati okay turahejeje amashuri tuzosubira gukora ariko turose manager ntituzosubira kubonana mugiye gutandukana mwose agiye mu buzima bwiwe hari uzoca aronka karaka ubundi nawe hari ugasanga igikorwa c'Imana mwacibagiye
ariko aho nyene mu buze manager aho nyene mubona biteko biragenda neza ni naho ngenda batera intege muzokomeze bizogende neza manager niyaboneka azoza basanga ku kivi ndabashimira cyane rero ndabipfurize no kutarambirwa muzogira umugisha ndabipfurize na mahirwe mu kibazo ca leta nawe uheje no mwaka oya mu mwaka uza uri muri seconde nawe we nibaza yuko ivyo birabagaye na Clarisse kandi bizogenda neza ntimugire ubwoba bavuga ko atagukorera Imana yamaramaye twazeye ko bizogenda neza muzonka amanota meza hamwe n'inyuma y'ivyo inyuma yo guheza amashuri bibe mushaka kubikora kuba muri kwishuri muko muraronka umwanya muko murakorana ugasanga inyuma y'amashuri mwese agiye mu buzima bwiwe aciye avuga ati okay ko bintwara umwanya ibintu vya gospel kuja mu studio n'umudi nta mafaranga nari mfise reka ahubwo mbanje kuyarondera twizeye ko bizogenda neza ejo canke ryaje muzontelefona bamubwira ati turafise manager canke na n'uburongozi bwa Roy TV bushaka kuvyifatira mu ntoki kuko aho rero aho nyene ndahatebere aho hatebere murantumye ndabavugire turizera ko bizogenda neza ejo tuzohamagare kandi ga muri Roy TV mufise nk'indirimbo 5 canke 6 bitiro birasaba n'iminsi myinshi nizere ko bizogenda neza shimire cyane rero abakozi ba Roy TV mwako muradukurikirana abataragira subscribe mande mukurikirana ibiganiro vya Roy TV amakuru mashasha yize au revoir Roy TV.